Nuko ndabahaye ikaze hano ku Mibereho TV. Amazina ni Lize Iruta Vyose, nkaba ngiye kuganira namwe uburyo bune ushobora gukoresha kugira ngo wegeranye amafaranga y'umutahe. Mu bisanzwe umutahe ni ikintu kigoye kuri benshi bariyumvira gukora business kanaka ariko bikankira mu mutahe. Kwiyumvira ati mbega amafaranga notanguza noyakura hehe? Ni muri no video aho tugiye kuvugana uburyo bune ushobora gukoresha kugira ngo ushobore kwegeranya ayo mafaranga wifuza gukoresha. Hano ni ku Mibereho TV aho twiga utuntu n'utundi mu bijanye n'ubuzima bwa misi yose. Ndasubiye kubaha ikaze. Uburyo bwa mbere koresha umuryango n'abagenzi. Hariho abantu bafise amahirwe ugasanga wavukiye muri famiye ikundana, ugasanga kandi barafise uburyo. Abandi nabo ugasanga urafise abagenzi mugendana ariko muri abo bagenzi akaba ari wowe ushomereye wenyene. Rero urashobora gukoresha famiye canke abagenzi mu kwegeranya uburyo bwo gukoresha business yawe. Timbega no bigenza gute? Mu bisanzwe murabona ko hageze ku kintu ca mariage canke umuntu yapfushije baramuterera. Ushobora gutangura gukoresha ubwo buryo. Muramaze kubona umuntu iyo yimirije kugira mariage ariyegereza abantu, akabaganiriza, akaja kubaramutsa. Tangura ubikora uko nyene, umuryango wawe utangure kuwiyegereza. Ingorane kenshi mu miryango usanga hari inzankano, ugasanga ntibumvikana, ariko gerageza ibyo byose ubirengere utangure kugira ubugenzi mu muryango, abantu bakwizere, bakugire ko icizere. Aho muri ico gihe bizokoroha cyane kuguterera kugira ngo ushobore gutangura business. Abagenzi nabo iyo ari abagenzi b'ukuri barashobora bakagufasha, bakegeranya uburyo, ukababwira ikibazo ufise, ukabereka projet ufise, hanyuma bagashobora kugufasha. Ico ni ikintu gikorwa bivanye n'imigenderanire ihari mu muryango hamwe n'abagenzi bawe. Nuko uburyo bwa kabiri ushobora gukoresha mu kwegeranya amafaranga y'umutahe ni gukora akazi, kurondera akazi. Bivanye n'ivyo wize, urashobora gutangura kudepoza aha canke hariya. Hari igihe rero uronka umugisha ugatombora ukakaronka. Mu bisanzwe umaze kukaronka ku mushahara uronka ku kwezi utangura kuvuga amaporsantaje kanaka nzoza ndayabika kugira ngo nshobore gutangura business kanaka. Hari igihe rero akazi vyanka. Hariho abantu usanga bamaze imyaka myinshi atakazi nyene karabuze. Muri ico gihe raba ingabire ufise aba ariyo utangura gukoresha mu kurondera ico wikorera n'amaboko yawe canke n'ubwenge bwawe. Nk'akarorero ushobora gutanga, iyo akazi kabuze urashobora kuba ufise ingabire kanaka ukabuzi nko kumwa par exemple, n'akarorero ntanze, kumwa imishatsi y'abantu. Urashobora kurondera salon de coiffure kanaka ukaja kubasaba akazi, ukababwira ati jewe ndafise ingabire yo kumwa neza abantu, bakaraba ko ubishoboye, hamutomboye ukakaronka. Ni vyiza cane. Cyangwa ukaba ufise ingabire yo gusuka imishatsi, ushobora gutangura gukorera iwawe, ukatangura ugasuka uyu canke uriya. Babonye ko ubizi, uzoza uraronka abakiriya bake ubaronka, ukabakorera iwawe muhira cyangwa ukabasanga iyo baba. Ivyo birakorwa cane. Donc n'uburorero bwo bishatse gutanga, urashobora kuba ufise iyindi ngabire kanaka, koresha ingufu zawe kugira ngo ushobore kuronka amafaranga yo gutangura business wifuza gutangura. Kuko objectif ni yayindi nyene, ni kurondera
umutahe wo gutangura business. Rero ubwo buryo bwa kabiri nshatse kuvuga ni kurondera akazi canke gukoresha ingabire Imana yaguhaye hanyuma ukayibyazamwo amafaranga yo gutangura business. Uburyo bwa gatatu ushobora gukoresha mu kwegeranya amafaranga y'umutahe ni ikintu c'amakomiso. Ikintu c'amakomiso ni ikintu gikomeye cyane. Ni ukuvuga ko umuntu agurisha nawe wamuhaye umukiriya hariho amaporsantaje aguha y'amafaranga aba yagurishije kubera uba wakoze iyo serivisi yo kumuronderera umukiriya. Nk'akarorero, abantu bagurisha amaparcelle, abakomisiyoneri n'abantu baronka amafaranga menshi sinokubesha. Urashobora kuba ari umuntu yagurishije parcelle canke itongo ku miliyoni nka 50 nk'akarorero, mukaba mwavuganye yuko amaze kugurisha ariwo wamuhaye umukiriya, porsantaje 5 n'iziwawe, 5% nayiwawe. Akarorero yagurishije miliyoni 50, aguhaye 5%, ni ukuvuga ko imiliyoni 2.5 ubuzegeranije. Ayo mafaranga ni makeya gaye. Umaze kuronka abantu 4 canke 5, numva ko uba wamaze kuronka mutahe bivanye na business ushaka gukora. Rero ikintu c'amakomisiyo ni ikintu gihambaye cyane, si muri maparcelle gusa, naho n'abantu bagurisha ibintu by'amafaranga menshi. Kugira ushobore kuronka amafaranga menshi, ndabaje abantu bariko bagurisha amafaranga menshi nyene, niho nawe ushobora kuronka agafaranga gafatika. Rero komisiyo ni ikintu gikomeye cyane, ni ikintu ushobora gukoresha kugira ngo ushobore kwiyegeraniriza amafaranga y'umutahe. Nuko ikintu ca kane ushobora gukoresha kugira ngo wegeranye amafaranga y'umutahe, nico ca nyuma muri no video. Ariko ibi byose tuvuze nimba bidakoze, uzoca utanga commentaire kuri no video nyene, uvuga uti kora iyindi video mu bijanye no kurondera amafaranga y'umutahe, kugira ngo nzoce ndabakorera iyindi video kugira ngo turabe nayo ko ishobora kugufasha. Ikintu ca kane rero, raba muri ivyo bintu ufise mu nzu ikintu ushobora kugurisha kugira ngo wegeranye akanoti bivanye n'amafaranga wifuza. Nimba atari menshi, hariho ikintu muri iyo nzu yawe cyangwa ikintu ufise utariko urakoresha, udakoresha cyane, ushobora kurondera umukiriya akakigurira hanyuma ukaronka amafaranga y'umutahe ushobora gutanguza business yawe. Yego, nico ca kane, kuraba ikintu de valeur udakoresha ukakigurisha ukaronka amafaranga ukitangurira gukora. Ndabashimiye cyane ku mwanya mwafashe muraba ino video. Imana ibahezagire cyane uwashoboye guheza ino video. Hariho n'ayandi mavideo menshi ari kuri ino chaîne y'Imibereho TV ajyanye no gukora utuntu dutandukanye. Twarakoze beurre d'arachide, twarakoze yaourt, turakora ice cream, turakora amata y'isoya, turakora inyama, tofu. Ibyo byose biri ngaha kuri ino chaîne y'Imibereho TV. Ni byinshi cyane, amasosi tomate, kwiga gukora sauce tomate mu buryo bworoshye wibereye muhira. Ibyo byose ndabikora nibereye muhira, nicyo gituma woshigikira ukabandanya uraba yandi mavideo, ugakora subscribe, ugakora na partage, ukasangiza video zanje abandi bantu. Ndabashimiye cyane ku mwanya mwafashe muraba ino video. Imana ibahezagire cyane, naho mu kiganiro kizokurikira mugire umunsi mwiza.